Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bubicishije mu buyobozi bukuru bujejwe amashure y'ubuhinga n'imyuga bwagendeye ikigo c'imyuga CFP Don Bosco Buterere mu gisagara ca Bujumbura aho hari haramutse herekanwa ibisata bitandukanye biri mw'ico kigo harimwo na Biogaz. Umuyobozi mukuru w'amashure y'ubuhinga n'imyuga mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi Nestor Niyonzima amenyesha ko bagendeye ico kigo mu ntumbero yo kubatera intege. No musi Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bubicishije Umuyobozi bukuru bujejwe amashure y'ubuhinga n'imyuga twagendeye iki kigo ca CFP Don Bosco Buterere no musi aho cari kiramutse cugurura imiryango kuri abana bariya b'abavyeyi baba abigisha n'abigishwa kugira ngo noneho babone ibikorerwa ngaha. Twere nk'ubushikiranganji bwicishije mu buyobozi bukuru twaje kugira ngo tubatera intege kuko iki kigo kirafasha cyane mu vyerekeye amashure, vyerekeye ubumenyi muri igisata c'ubuhinga n'imyuga kuko nkuko mubizi ni igisata igihugu cashizeko cyane kuko twifuza ko mu myaka iri imbere noneho abanyeshure 50% uba bari muri iki gisata c'ubuhinga n'imyuga 50% bakaja muri igisata kijejwe ibyo twita general. Uno musi rero twabonye noneho ibera ngaha, twabonye ngene abanyeshure biga, twabonye ko ku by'ukuri ibijanye n'amapratique, ibijanye n'ibi by'uko abanyeshure biga bakorako ari ibintu bigeze kure cyane kandi ko bateye intege. Twabonye ni hamwe aho bafise ingorane mu vyerekeye ibikoresho bimwe bataronka ibyo bakoresha ku munsi bitware consomable badushikirije noneho n'ibindi ngone bafise mu bijanye n'ibikoresho vyamaho mbese kipuma nabemere ko ivyo baciye tugikishiriza hejuru mugabo twababwiye ko bijanye n'amakipuma mwamwe tuzobarondera tuciye cyane mu gisata ca mekanike atusha kubarondera imiduga iraha na hariya cyane mu bushikiranganji bw'inyubako ko twatufasha nabo tukabikora na hariya imiduga iba yarakoze kugira ngo noneho abanyeshuri bafashe kwigira ku bisigaye nibijanye n'amategeko uko batubwiye ko rimwe na rimwe gatoronka abanyeshuri mu zita bimwe kubera ko bataramenya ko umuntu yize amashuri y'imyuga CFP ashobora kuja no muri kaminuza y'imyuga. Twababwiye rero turababwira ko hariho amategeko mashasha ariko gushobora kumukono na nyenishibahira umukuru w'igihugu haraheze nk'umwaka aho noneho berekana neza ko umunyeshuri yaciye muri amashuri y'imyuga n'ubuhinga ashobora kuduga noneho agashika mu mashure ya kaminuza y'imyuga. Biri muri iyo ntumbero nyene ubuye ariko hari watunganywa ikigo mu ntara ya Karusi cyo muri commune ya Shombo umusozi wa Rusi aho noneho abanyeshuri bamwe bavuye muri ama CFP bazoshobora kuza kwigayo n'abandi noneho baba baciye mu bindi bisata bayigiza kaminuza bashaka kwiga umwuga mu bisata bitandukanye. Ikaba ari formation rero nziza cyane kuko izo ari formation twita formation modulaire aho umunyeshure wese aza akiga modire ashaka ayiga yiheje akitahira muhira cyangwa agenda handi kuza kwishira mu ngiro mu buzima bwe bwa misi yose cyangwa mabandanya modire ku buryo modire menshi amaze kuyiga aba capitalisable noneho agashobora kuronka diplome bijanye nayo modire. Murazi neza ko isi yose nzima ibihugu bidashobora gutera imbere bidasize ingufu nyinshi cyane muri ibi by'amashuri y'imyuga n'ubuhinga kuko abasohotse muri ibi bisata nibo bubaka igihugu, nibo bakora imodoka, nibo bubaka amazu, bakora amabarabara eka byose bikorwa nabo. Ushobora kuvuga uti igihugu giteye imbere, igihugu cifashe muri umwaka cyangwa uriya udafise abahinga by'ukuri bashobora kubishira mu ngiro. Nico gituma rero twibaza gose ko igisata kizofasha cyane kugira ngo noneho intumbero y'igihugu imbono y'igihugu izoshobore gushirwa ku 2040 beno mu 2060. Aratera kamo abavyeyi ko bamenya akamaro k'amashure y'ubuhinga n'imyuga maze bakareka abana babo bakayahurumbira. Abavyeyi nuko bomenya akamaro k'amashure y'imyuga n'ubuhinga n'imyuga bomenya by'ukuri ko ari amashuri akomeye cyane kandi noneho benshi baramaze kubibona kuko ubu hari amashuri menshi dufise
nk'iyaba ya centre d'enseignement des métiers, amacentre de formation professionnelle, aho usanga turonka abanyeshuri bahejeje na kaminuza mu bisata bitandukanye mugabo bashaka kwiga umwuga. Vyerekana vy'ukuri ko ari igisata gikomeye. Abavyeyi rero boreka abana babo bakagihurumbi kuri leta nashiteke irakora kugira ngo none igisata gitere imbere. Patiri Jean Paul Ndayikengurutse ahagarariye ikigo c'imyuga CFP Don Bosco Buterere aratubwira icari cyo Biogaz, akanahamagarira uwari we wese kumenya ubwo buryo maze abuhurumbire. Igikorwa cyari cyatunganijwe uyu munsi harimwo kwerekana ibikorerwa ngaha muri Centre Professionnel Don Bosco Buterere, harimwo kwerekana ibikorwa bihakorerwa, harimwo kwerekana n'ibikorwa n'ivyo bakora. Muri ivyo byinshi rero bavuzemwo ikintu cyitwa Biogaz. Iyo Biogaz ari kimwe mu bikorwa bikorerwa ngaha, ari uburyo dukoresha cyangwa bukoreshwa buhere kwishimikije ku mwanda cyangwa ku mucafu wo mu kazo ka sugumwe kugira ngo turonke umucanwa dushobora gukoresha haba mu guteka cyangwa se mu kuronka kuboneshereza mu nzu, ariko hari twebwe tukoresha kugira ngo duteke, natwe tukoresha ngaha muri Don Bosco. Abantu badakoresha ubwo buryo bahamagarira gushaka kumenya, bakamenya yuko ubwo buryo bubaho, bakamenya n'ubwo ari bwo, bameze kumenya ubwo ari bwo, kandi hagaca haboneka n'abandi bantu babafasha kugira ngo babishire mu ngiro, kuko kubimenya hariho kumva ko navyumvise ko ubwo buryo bubaho uciye kuwo mucafu, ariko hari no kumenya no kuronka abantu bakwereka ukuntu bishira mu ngiro. Ibyo twita umucafu tureke kubipfisha ubusa, bamenye yuko dushobora kubikoresha no mu bundi buryo bikagira akamaro kanini.